uhora haramushima ngo kandi Nowa we yabonetse agororotse hagati runganwe rw'ico gihe Nowa aguma agororotse. Mbega umunsi haracariho bantu batariki ibiganza abantu badushima Imana. Nowa atariki ikiganza ushima Imana. Nowa uriho hagati yawe y'urunganwe rw'iki gihe. Nowa Amen. Nowa akwiye kuboneka Nowa muri mwe hagati y'urunganwe Nowa baboneke mw'ishengero ba Nowa, ishengero ry'Imana tumere nka Nowa hagati y'urunganwe abo tubonekamo nk'amatara. Amen. Uhora hadushime kandi uhora reka hadushime. Hariho abantu Imana ishime. Mu gihe ca Eliya yabonye ngo hari ibyaha byinshi, ngo abantu bunamira Bayali, ngo abantu bose kugeza aho Eliya agenda arasenga. Imana iramaze ahantu hakora iki? Ateka ibintu byacitse. Ati ni jewe ndiko ndasenga, ni jewe Yesu gaye kunamye Bayali. Niko Eliya yabibona. Ariko Imana iramubwira atoya, ati yaguruka upfe ngaho ugende, ndagutuma ukora ibikorwa. Ati hari abantu ibihumbi 7. Haleluya! Bisigarije bariho, ishengero ry'Imana ririho. Hari abantu bisigarije ibihumbi 7 batigeze bunamira Bayali. Haleluya! Ishengero ry'Imana ryabasigarira. Hariho ba Nowa. Haleluya! Turashimira Imana iki gitondo cyiza yongeye kuduha kugira ngo tube imbere yayo. Kandi ni byiza tumaze kumva mu ndirimbo ziduhezagiye, indirimbo zirimo umugisha, zirimo amavuta y'Imana. Yesu ahezagira abaririmbyi. Turumvise kandi Imana igenda iragira neza, igirira neza abantu bayo, ikabatabara, ikabakiza. Ivyo navyo turabishimiye Imana. Yesu nashima. Kandi nizera ko namwe mwese mumeze neza. Ku munsi wa Mungu twari kumutakura, twagendeye, baradutumye intasho muyakire. Murayakiriye? Yego. Kandi ishengero rimeze neza ryo kumutakura, aho twasanze umunezero nk'uyu mufise hano. Twaranezerewe kandi no kubibona uko bimeze. Imana nishimwe. None rero twaragize amatangazo yo kunyarutsa, mugabo je mbona ngaha muguma muryoherwa gusa kandi ni byiza. None tuzobishobora? Muzobishobora? Zingura Bibiliya turabe ko twogerageza tukanyarutsa. Zingura Bibiliya zanyu, muzingure mu cete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto, igice ca 15. Tugomba dusome umurongo wa 33, turasoma n'umurongo wa 34. Ego, hanyuma rero turavuga intumbero y'ibyo Imana yashize mu mutima wanje. Wahabonye cete ca mbere Pawulo yandika abikorinto 15 umurongo wa 33 aravuga ngo ntimuzimire
kubana n'ababi konona ingeso nziza. 3 na 4 mushire ibirare mugororoke ntimukore ivyaha kuko bamwe batazi Imana. Hanyuma imavuga ngo mbivugiye kubatetereza. Dusome muri umurongo wa 34 havuze ngo mushiriki ibirare mugororoke ntimukore ivyaha kuko bamwe batazi Imana. Harimo ikirundi kigoye mwacumvise mwaca gukimbwira ico kirundi. Hanyuma ikirundi kigoye nitwumvise ijambo ryitwa ibiki. None ibirare n'ibiki turaca kubivugana mumva kiragoye mwaca kumbwira ibirare. Mu majambo tugomba kuvugana jambo Imana yashize ku mutima ni jambo rivuga kwirinda kononekara. Ingeso zawe ntizononekare, uzigama agakiza waronse ntikononekare. Yesu ashimwe. Amen. Kwirinda ntiwononekare. Iri jambo dusomye ni jambo rinini. Ico gihe hariho ibihari byinshi kuvyerekeye ukuzuka kw'abapfuye. Musomye muri iki gice ca 15 cose, ndagonda basabe iki gice muzogisome kandi mwitonze. Ni igice ciza kirimwo inyigisho nziza. Iyo abavyari bikunda bishoboka twogisoma cose, mugabo ku munsi nk'uyu ntiwosoma igice cose muri Bibiliya mwoca munarambirwa. Ibi ni ibintu vyo kwitondera. Abantu bari bamaze kwiyumvira yuko atakuzuka kw'abapfuye kuzobaho. Hanyuma rero Pawulo acarabigisha gose arerekana ingene abantu bazozuka, arerekana ingene Yesu Kristo yapfuye akazuka. Arababwira ati nimba Yesu atazutse nta kuzuka rero kuzobaho, ariko nimba yarazutse hari ukuzuka. Yesu ashimwe. Ati Yesu niwe yatanguriye abandi kuzuka. Yavuze mu kindi kuvuga ngo niwe yabaye umushuzo, niwe yashurije abandi bose kuzuka. Yarasobanuye amajambo menshi. Aravuga ati nimba bapfuye batazozuka twoba turiko turaruhira ubusa. Ati twoba turusha abandi bose kugorwa, kuko twoba twirirwa turasenga kandi nitwapfa bikazoherera mu kuzimu. Tariko noneho Yesu yarazutse natwe tuzozuka. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Iki gice ca 15 kiraryoshe gose kandi kirasubizamwo ivyizigiro. Ndabasabe muzogisome. Ndabahaye iyo devoir. Nimwashika muhira, Imana igushoboje, wicare usome iki gice ca 15 co mu cete ca mbere c'Abikorino, ugisozere ushika no kuri iri jambo duhejeje gusoma n'ibikurikira, kirasubizamwo ivyizigiro. Yesu ashimwe.
hanyuma rero niho Paulo yaciye ababwirira ijambo ati ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Aca aravuga ngo mushire ikirero ibirare. Aha bigomba kuvuga ngo mushire ibihari. Yesu ashimwe. Mushire ibihari, mushire amazinda. Amen. Nasomye muri ya Bibiliya inshasha havuga ngo mwigarure, ariko muri Bibiliya batama bazi Kirundi cyo kumuzi. Hanyuma abantu barasobanuye, hari ibyo twebwe duca dusanga umenga harakanovera hamwe bakurako, ahandi n'umuntu agaca asobanukirwa. Muzoje murazisoma zose mu bizanu abazazanira. Mushire ibirare, ni ukuvuga ngo mushire ibihari, mushire n'amazinda. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo mwisubireko. Aca arababwira ngo mugororoke. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo mushire ibihari ku kintu cyose uyu munsi coba kiriko kiragutera ibibazo, kubera ibyo ubona, kubera ibihe. Ugasanga abantu bariko barafororoka, bariko barasubira mu ngeso za kera, bariko barata ivyizigiro. Iri jambo rivuga ngo mushire ibihari, mushire amazinda ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Mugororoke, ntimukore ivyaha. Haleluya. Gira mugenzi wawe ati gororoka ntukore ivyaha. Mugororoke ntimukore ivyaha. Mushire amazinda, mukure ibihari, mugororoke ntimukore ivyaha. Yesu ashimwe. Pawulo ababwira ivyo ngo kuko bamwe batazi Imana. Erega hari abantu bataramenya Imana neza. Umuntu ataramenya Imana niwe bica bigora, ariko twe twaramenye Imana. Haleluya. Kandi turazi iyo tuca. Haleluya. Pawulo aravuga ngo turazi iyo tuca, ngo nkubitana ibipfunsi, ngo ariko simeze nk'iki, ntuhushe, ngo kandi ndiruka, ngo ariko ngo simutazi yaca. Twebwe turazi iyo tuca. Haleluya. Twebwe turazi uwo dukurikiye, twe turamuzi, turazi iyo tuca. Ntube umuntu atazi yaca. Twaramenye Imana. Ntiduhindurwa n'ibihe, ntiduhindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ntiduhindurwa n'amageragezwa ariyo yose. Naho yoba amageragezwa, umukozi w'Imana Pawulo aravuga ngo niki cyo dutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbega ni iki? N'inzara, n'ivyaha, n'amagorwa, n'urupfu, n'ibiki. Ngo ndazi neza ko naho ngo urupfu cyangwa ubugingo cyangwa amarayika nta biro byo ntandukanye na Yesu, kuko yarazi yacu. Shengero ry'Imana tumenye iyo tuca. Haleluya. Turazi iyo tuca. Mushire ibirare, mushire amazinda, mushire ibihari, mugororoke, ntimukore icyaha, ntimukore ivyaha. Imana nishimye. Hanyuma nagomba mvuge igituma abantu b'Imana bononekara. Twababwiye intumbero ko ari ukwirinda ntitwononekare. Yesu ashimwe. Uyu munsi nagomba mvuge ku kintu kimwe
gusa hari ibintu byinshi bituma abantu bononekana. Imana niyadufasha kumbure tuzoshishikaye turabe n'ibindi, ariko uyu munsi ngomba mvuge ku kintu kimwe gusa, siko none ngovuga byinshi twoca turara hano. Reka tuvuge kimwe gituma abantu bononekara. Ubwa mbere cyo kimwe ngomba mvuge gituma abantu bononekara ni ukubera igihe kiratuma umuntu agira ahantu yononekara. Yesu ashimwe. Igihe nigikonone bononekare. Bibiliya iravuga hariya mu cete c'Abaroma 12 ku murongo wa mbere. Ndagomba baje baransomera kugira ngo tunyarutse. Yesu ashimwe. Kandi amajambo murayazi, ariko reka saba umuntu yone uracari muto kandi urazi gusoma. Ariko soma, turasoma mu izina rya Yesu. N'ijwi ryiza. Soma. Nuko bene data ndabanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Amen. Amen. Rakoze. Ijambo ry'Imana riraduhanura kubw'imbabazi z'Imana. Paulo avuga ndabahanura bene data kubw'imbabazi z'Imana. Ijambo ry'Imana kubw'imbabazi z'Imana riraduhanura bene data nimushushanywe n'ivy'iki gihe. Yamara mugire gute? Muhinduke rwose, ngo niho muzomenye ivy'Imana igomba, ivyari vyo biba ari vyo mugenderamwo. Amen. Igihe nidushushanywe n'ivy'iki gihe, siko hari abantu iri jambo barifata bagaca barifata ukundi. Bamuvuga ngo nimushushanywe n'ivy'iki gihe, nk'ubu tubwira ko muriko mwubaka etaje, si ivy'iki gihe. Wega kera barubaka etaje, izi sengero turiko turubaka bijanye n'igihe. Yesu ashimwe. Siko none ikera ibintu vyariho ni igihe cyo kubaka neza kandi kubaka ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. Hari uwovuga ati none ubu ko mwambara amakaruvati, kera ntibambara imbega, none uwo kwambara urubega ga yemwe yoba ajanye n'igihe. Oya, ubu twambara neza kubera n'igihe. Amen. Bibiliya iravuze ngo tumenye neza ivy'Imana igomba. Amen, amen. Ukwiye kumenya ivy'Imana igomba. Ariko iki gihe nukuraba ibi bivuga ngo nimushushanywe n'ivy'iki gihe, muhinduke rwose. Ibi vy'iki gihe bigomba kuvuga n'ivyaha. Muravyumva? Mbega igihe kigenda kirakura n'ivyaha bikagwira, siko none? Igihe nukubera hariho ibihe vy'ingorane tugira turashikamwo, ivyo ugasanga abantu baca bigana ivy'ico gihe. Nukuvuga ngo ivyaha bakavyigana, ariko ijambo dufise niri mugororoke ntimukore ivyaha. Yesu ashimwe. Mugororoke ntimukore ivyaha. Ndiko ndasoma amajambo igihe nagaruke ngo adusomere mu cete ca Filipi
kabiri ku murongo wa 12 kugeza ku 14. Mugororoke ntimukore ibyaha, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Yesu ashimwe. Soma. Turasoma mu izina rya Yesu. Agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Amen. Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka, abe ariko mushitsa agakiza kanyu mu mitima, mutinya, muhinda agashitsi. Yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira. Amen. Kugira ngo ntimugire umugayo canka karohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mubone ico kwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Amen. Gezaho. Yesu ashimwe. Amen. Kurora ibiganza dushimira Imana. Mbega iryo jambo mwaryumvise? Tumere gute? Tumere gute? Tumere nk'amata hagati y'abantu bameze gute? Biki gihe kimeze gute? Kigoramye kandi ciki cibidambidambi. Umusa ari kirundi gikomeye. Cibidambidambi. Mugabo twebwe ngo tubabonekemo nk'iki. Haleluya. Yesu ashimwe. Kandi dukomeze kugira gute? Kugororoka muri iki gihe kigoramye, igihe c'ibidambidambi, igihe abantu badambikanya, bagabitanya, igihe hari ibyaha byinshi. Ngo ni igihe kimeze gute? Kigoramye. Ahandi Bibiliya avuga ngo ni igihe c'umwijima. Iki gihe kirahindura abantu benshi, abantu bagaca bigana ibibi, bagashushanywa naco. Iki gihe hari ibyaha byinshi, kandi ibyaha bagaca babibatiza amazina meza, abantu bagaca bimvura ngo n'amajambere, ariko ariyo majanyuma, kandi ari ibintu bibabaza Imana. None mwebwe iki gihe mukibona gute? Nimona ko ari igihe kigorana c'ibidambidambi. Tugororoke. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuze ngo agakiza twahawe ngo gaserukira hehe? Mu ngeso. Harya umuntu yakijijwe, utangura kumuraba mu ngeso, ukabona umuntu atanguye kwambara nabi, ukabona umuntu atanguye kugenda nabi, ukabona umuntu atanguye kugira imyifato mibi, ukabona umuntu atanguye kuvuga nabi, ukabona umuntu biteye isoni ntibikimutera kuvuga, ukabona umuntu atanguye kuja mu bitero bibi, ugasanga ari kara, uca umenya ati kasorobo yaranduye, ari na virisi. Agakiza gaserukira hehe? Mu ngeso. Jewe uko niko nigishijwe, nivyo nzi, nkabona ingeso zawe ibi biseruka inyuma atari vyiza. Pastor hano jibinanda uga tujya mu n'umupagani. Ncavuga uko nyene. Timuramuraba neza n'umupagani kabisa. Ntarakizwa.
nkavuga kugira ngo ntagira mpemu yera, kuko agakiza gaserukira hehe? Mu ngeso. Burya gatangura kaba karamaze kwinjira imbere, hanyuma kagaseruka inyuma, kuko Bibiliya ivuga ngo ibibogaboga hehe? Mu mutima nivyo akanwa kavuga. Ejo twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo rinda cyane umutima wawe, ngo kuko ubugingo niho bugira gute? Niho bududubiriza. Bijya bidudubiza mu mutima nibyo biseruka inyuma. Yesu ashimwe. Amen. Mugire ingeso nziza, mube nk'amatara hagati y'iki gihe, iki gihe kigoramye, iki gihe cy'ibidambidambi. Iki gihe kiragoramye, iki gihe hari ibyaha byinshi, hari ubusambanyi bwinshi bw'uburyo bwinshi, siko? Hari baca bavyigana. Iki gihe hari ububonerwe bwinshi, urasanga n'abakristo barasubiye muri ivyo, bagasubira byo kuboregwa. Iki gihe hari uburyarya bwinshi, n'igihe kigora, n'igihe cy'ibidambidambi. Mwirinde nimukora ibyaha, mugororoke. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Niko igihe kimeze, nikiguhindure. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ibintu byinshi ndobaza gutondagura. Iki gihe hari igihe cyabayeho, haraboneka umuntu Imana ishima, umuntu ameze neza, umuntu agororotse. Amen. Uyo muntu reka tumusome, hama ndagomba yuko mwoba nk'uwo muntu. Yesu ashimwe. Naza dusomere mwarimu, asome hariya mu gitabo cy'Itanguriro 6 ere ku murongo 8, uca usoma najyajwe ryose ry'iwawe. Asome. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro 6 ku murongo 8. Cyari igihe kibi, kandi Bibiliya ivuga ngo uko byari bimeze, mbega Bibiliya niko ivuga, uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, ngo niko bizoba bimeze mu minsi y'iherezo. Urumva ko cyagarutse, mbega cyaragarutse, niko Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya irongera ikavuga ngo uko byari bimeze mu gihe cy'Isodomu na Gomora, hari iki? Ibyaha byinshi, hari ubusambanyi na cyane cyane ngo burenze urugero. Niyo hatangwe bijya byaha, iyo bavuga ngo abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, mbega umunsi ntibiriko biremberwa. Kandi kijya ngo ni ikimenyetso cya nyuma cy'uko umuntu ngo aba yamaze kwifatirwa na Satani, yamuboshe utakibohoka cya nyuma. Ariko uyu munsi mwisi bireze, mwirinde mugororoke nimukora ibyaha. Amen. Uko byari bimeze muri ibyo bihe bya Loti, mu bihe bya Nowa, ngo niko bizoba bimeze mu minsi y'iherezo. Igihe turimo rero n'igihe cy'iherezo, mwirinde mugororoke nimukora ibyaha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mwirinde. Ariko Nowawe, haleluya, Nowawe guhora haramushima, ngo kandi Nowa we yabonetse agororotse hagati y'urunganwe rw'icyo gihe. Nowa aguma agororotse. Mbega umunsi haracariho abantu batariko ibiganza, abantu badushima Imana. Nowa atariko ikiganza ushima Imana. Nowa uriho,
gihe Nowa. Hallelujah. Amen. Nowa. Hakwiye kuboneka Nowa muri we. Hagati y'ururunganwe Nowa. Ba Nowa baboneke. Mw'ishengero ba Nowa. Ishengero ry'Imana tumere nka Nowa. Hagati y'ururunganwe abo tubonekamo nk'amatara. Amen. Uhora hadushime kandi uhora reka hadushime. Hariho abantu Imana ishime. Mu gihe ca Eliya yabonye ngo hari ibyaha byinshi, ngo abantu bunamira Bayali, ngo abantu bose, kugeza aho Eliya agenda arasenga. Imana iramaze aho hantu hakora iki? Ateka ibintu byacitse. Ati ni jewe ndiko ndasenga, ni jewe Yesu bigaye kunamye Bayali. Niko Eliya yabibona. Ariko Imana irambwira atoya, ati yagura gupfe ngaho ugende, ndagutuma ukora ibikorwa. Ati hari abantu ibihumbi indwi, haleluya, bisigarije bariho, ishengero ry'Imana ririho. Hari abantu bisigarije ibihumbi indwi batigeze bunamira Bayali. Haleluya. Ishengero ry'Imana hari amasigarira. Hariho ba Nowa. Haleluya. Batishushanya n'ivyiki. Imana ishimwe. Ngomba soze. Mu gusoze hari ijambo ngomba kuvuga. Nitwakomeza kugororoka, nitwishushanye n'ivyiki gihe, nidukora ivyaha, hariho ico Imana izodukorera. Gira mugenzi wawe ati hariho ico Imana izodukorera. Amen. Ubu rero ngomba soma amajambo menshi, ariko sindahirwa ndayasobanurayo. Ingusome twumve amasezerano ivyo Imana izodukorera. Ega je ndabizi. Hari ivyo Imana izodukorera. Shengero ry'Imana mwamasigarira y'iki gihe, hariho ivyo Imana izodukorera. Yesu ashimwe. Soma igitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Soma 28 ere ku murongo wa mbere. Usome hanyuma duce dusenga Imana. Gusubira mu vyagezwe 28 ere ku murongo wa mbere. Imihezagiro n'imivumo. Umunsi tuvuga ihezagiro gusa, nta mivumo umunsi tuvuga. Yesu ashimwe. Icyo undi munsi canke nawe ugenda uyisomera, ariko ivyo Imana izodukorera nitwakomeza kuyigororokera. Hari imihezagiro twasezeraniwe kandi nuko bimeze. Soma kandi ukoresha ijwi ryawe rwose. Mbega bari hasi muratumva? Muratumva bari hasi? Imana ishimwe. Soma. Turasoma mu izina rya Yesu. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose mbagera uyu munsi, mukabishitsa. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi, kandi imihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bona imirima yo mu ndimiro zanyu n'urubyaro rw'amasho yanyu. Inka zanyu zirondoke, bona imikuku yanyu. Muzogira ibisimbo byanyu, hazoba mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro. Bono mu twato twanyu mucumbamwo, muzogira umuhezagiro mu maca no mu mazi. Ibyiza agwize urubyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu no mu mirima
abifuza banyu ko azokibaha. Amen. 12. Uhoraho azobugururira ijuru. Ariryo ububiko bwiwe uninahaye ngahe igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru, muzosumba abo hasi. Nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi, mukabyitondera mukabishitsa. 14. Ntimukikamire iburyo canke ibumoso ngo muve ku kintu na kimwe mu byo mbageze uyu munsi, mukaja kugendanira izindi mana ngo muzisabe. Amen. Kareka ibiganza dushimire. Amen, amen, amen. Haleluya. Mbega iri ni ijambo ry'Imana. Aya n'amasezerano y'Imana. Haleluya. Aya n'amasezerano y'Imana ku bantu b'Imana. Nimwakomeza kugororoka ntimukora ibyaha, nimwakomeza kugororoka ntimushushanywe n'iki gihe kibi kigoramye cy'ibidambidambi. Amen. Aya masezerano ni ay'abantu b'Imana, aya masezerano ni ay'abantu bakomeje kugororoka. Amen. Twunamye imbere y'Imana, twunamye imbere y'Imana. Haleluya. Mugende muze murayuza nimwashika muhira, muzoshikaye kuza iri jambo ry'Imana. Amen. None uracagororokeye Imana, nawe uri kurishushanya n'iki gihe n'ivy'iki gihe kigoramye c'ibidambidambi. Ntawe wakebeje, uracagororotse, uracatumbereye neza.